Yesu nashimwe cyane muhamugisha n'uhoraho y'isi. Kuno munsi nagomba tuyaga ku bintu bitatu byo kwereka umuhungu agukunda wari we. Cambere umuhungu arakwitaho, arakubaza ingene waramutse, aragutelefona, amenya amakuru yawe ku munsi ntiyigera reka kukwitaho. Kabiri uwo muhungu nawe yokumva ufise CV mbi, nawe yokumva abantu bakuvuga nabi, nawe yobona by'ukuri hariho amakosa ukora, ntazoreka kugukunda ngo ni kubera ngo yumvise ibyo abantu bavuze, ahubwo yitaho gushaka kuguhindura, yitaho gushaka kuba hafi, yitaho gushaka kumenya impamvu ivyo bintu bivugwa, impamvu ivyo bintu biba bivuga ko, hama akakuba hafi akaguhanura. Ica gatatu, uwo muntu azokwereka umuryango wiwe, azokwereka abagenzi biwe, ntazoreka kukwereka abantu bari hafi yiwe, ntazoreka gusohokana, ntazoreka kugupibriya, ntazoreka kugushira kuri stati, ntazoreka kugushira kuri profile, kandi azokubera umugenzi, azokubera umusaza wawe, azokubera umuvukanyi, azokubera papa, azokubera mama, azokubera byose. Ikintu cyose uzoba ushoboye gukenera aragikora n'umutima mwiza, ntiyumvira amajambo menshi abantu bamubwira, akuba hafi umwanya wose. Uwo muntu niwamubona uzomugume hafi. Yesu reba umugisha kuri uno munsi. Amen.